PFA rero yarigeze kwa mu 2012 icegeranyo kirasohoka ico gihe abiyindi mu 2014 mugabe icegeranyo nticasohoka. Ubu rero mu 2023 iyo suzuma ryasubiriye rero uwo mugwi cyo bitari kuzita ubikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi société civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero. Ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa, planification, ingene amafaranga atunganywa, ingene ikodwa rigenda, twasanze utunenge ari twinshi. Nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura rikora bigahera bibe intango yuko leta ikiza ico gisata. Uko je ndasubiyemo ico gisata kitakorowe ibi byose nuko baraho byiterambere ntibishoboka. Izi ngwane zose turi mu buryo butunzi zibohera abantu kandi by'amadovize tuzi. Ubwa mbere ho uri kutunganya nabi nta no kwizera bagufashe. Ubugira kabiri nama yawe utazongira priorité ugira imigambi iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira akamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta. Cyo gituma rero nk'ushari wira ca leta udukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha uko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane sameze neza.